Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Nitwa Jerome Kazabukeye. Uno munsi nagira tuganire ku kintu kivuga ngo ni kubera iki tudatera imbere. Mvuze reka mvuge ko ari Afrika, ibihugu byo muri Afrika vyinshi igituma tudatera imbere nuko dufise abase cane batatu. Umwasi wa mbere atubuza gutera imbere cyane nukutamenya. Iyo umuntu ashaka gutera imbere kenshi afata umwanya agatembera akaraba ahandi ingene bikorwa. Rero twebwe muri Afrika cyane turaba yuko umuntu aba yize amashuri menshi, tukabona kuvuga yuko ariko ari ubwo bumenyi. Ubwo bumenyi afise nabwo ari igihe ashobora kubura n'ahantu abukoresha, bigatuma tudatera imbere kubera kenshi amashuri tubona amaporogaramu akurikizwa aba ari amashuri y'igihe ca kera, igihe bari bagikeneye abantu bakora na biriya bagaca bashyiraho amashuri kanaka. Ariko uko imyaka yagiye igenda siko abagira intonde z'ivyigwa bagiye babishyira ku murongo kugira ngo tuvuge tuti ivyo abana bacu bariko bariga nivyo bazoca baronkera akazi. Rero ubumenyi rero kenshi twiga mu mashuri hari igihe usanga ari ubwo kudusamaza. Narabibonye kenshi aho wasanga nk'abantu bafite amashuri make bagaca baja gukora ivyabo, ejo bundi usanga aribo bafite amafaranga menshi kurusha ababanje kwiga amakaminuza bakaja no kwiga no hanze bariko baranonosora, kuko abo kenshi bagenda kugira ngo bazogaruke gukorera amafaranga. Haraho rero kutamenya rero ni ikintu kiduhanze cyane, kuko nk'umuntu aba yifitiye amafaranga akaba nawe natayasomye cyane. Sindiko mvuga ko kwiga ari bibi, iyo umuntu yize agatembera ashobora kuzana ubumenyi, ariko ikibazo cagira ni ic'amafaranga. Rero wa muntu afise amafaranga adafise ubumenyi bwinshi cyane, nawe ashaka gukora wenyene akiga agakora ari nyamwigendako. Ariko je narimviye ndavuga nti nk'ubu nk'abadandaza nk'amajana 200 baroye hamwe, hama umwe agatanga imiliyoni 2. Umwe atanze imiliyoni 2 ari abantu amajana 2, murumva amafaranga ingene abangana. Ashoboye gukora agence de voyage nziza cyane, ifise imodoka nziza, canke bagakora nk'ibitaro vy'akarorero. Ariko ikibazo tugira ni ikihe? Nuko akenshi bantu baba bafise bwa bumenyi bubaye badaheza ngo bahuze n'abandi baja kubinonosora hanze. Kubera iki? Harabaho ibintu vyo kutumvikana mu bihe. Bamwe bavuga bati nitwoganira n'abantu badafise amashuri menshi ku bintu vy'imigambi, abandi nabo bakavuga bati twohava tuvugana n'abarya abantu bize amashuri menshi bohava batuzuruma amafaranga, hama natwe hakabamwe ibintu vyo kutizerana. Ariko ivyo yaba mu bihugu byinshi vya Afrika hariho isoko y'imitahe, aho umuntu agenda akashiramo imitahe bataravye uwo ari we, bataravye amashuri, bataravye agashiraho imitahe. Akaba ari amashirahamwe yigenga canke ya leta yegereye ajejwe kwakira imitahe y'abantu. Hakaba hariho n'abahinga bo kwiga imigambi, abantu bagashiraho amahera amafaranga agakora, kuko abahinga baravuga yuko umuntu mukene mu mutwe ashaka gukorera amafaranga, ariko umutunzi nawe ashaka gukoresha amafaranga. Bisigura iki? Amafaranga bakayashira hamwe hama bakashobora kuyakoresha. Reka nanje niciremo tugafata turi abantu benshi tugashira hamwe amafaranga agaca dukorera imigambi, aho gukoresha abantu, aho kuvuga ngo reka ngo shire mu mwene wacu, shire mu mwene mu vyaranje, shire mu uwo dusangiye ibi na biriya. Ariko hakaba hari ahantu hari kigega dushiramo amafaranga, hakaba hari abahinga bavyo biga imigambi. Iyo migambi rero igaheza ikavyara inyungu, umuntu akagenda arondera inyungu ku mwaka. Umuhora mubibona kenshi nk'aya mashirahamwe azava hanze, hari igihe bavuga ngo yemerewe kugira ibice 40
49 hama abantu bo hagati mu gihugu ngo bagize 51, ugasanga gushiramo 51 nta kintu na kimwe bari bakoze kugira ngo umuntu atere imbere, ahubwo agerageza ingene nawe azohava akora kugira ngo aya mafaranga asubiriwe, kuko abayazanye amafaranga n'ubuhinga. Rero kutamenya ni umwasi wacu muri Afrika cyane, kuko yaba tumenya tuba dushira hamwe tugasenyera ku mugozi umwe tukagira ama entreprise akomeye cyane, kuko abantu iyo baraye hamwe baruta ko umuntu akora nyamwigendako. Novuga nk'amahoteli akomeye nk'izitwa za Ibis, nk'ubuye nko ni hakeya wasanga zihari, kuko ingenzi zigendera mu bihugu byacu atari nyinshi cyane nko ku rugero rw'ibindi bihugu, ariko habayeho nk'abantu bashira hamwe nk'abadandaza bo mu ntara zose bagashira hamwe amafaranga, umwe agafata nk'imiliyoni 10, undi 10, ubundi bakakora hoteli imwe mpuzamakungu ishobora kuja mu rwego rwa Ibis, ikagira partenariat niyo Ibis, hama abakozi bakabarukrite muri iryo shirahamwe, hama umutahe ukaba muniniya ugizwe n'abantu benshi bumva yuko amafaranga bakorera. Ariko ikibazo rero dufita nuko ni kimwe cyo kutamenya. Yindi ngorane tubuza gutera imbere ni ukwikunda, ni ukuvuga ukwikunda, kwishira hejuru. Abantu rero benshi nimba nshoboye kwigurira RAV4 nkabona hariho umuntu wundi ashoboye kuba atashoboye no kugura n'ikinga, numva yuko wa muntu atashoboye no kugura n'ikinga atakintu amaze, nta kintu twonakorana, urumva no kwishira hejuru. No kuvuga yuko nanje ncangwana n'ingene nanje je noronka ikindi kintu, nkumva umengo no hava duhiganwa, umwe wese avuga ati afise twarabonye mu minsi yahera bambara ibirato by'izahabu, abandi bambara amasaha y'izahabu, ariko hari abandi bantu bakenye batagira n'ikintu na kimwe. Ivyo rero byo kwikunda rero twarabibonye, kandi no mu minsi iheze aho mu Burundi haba igikorwa cyo guhindura amafaranga y'impapuro, aho wasanga umuntu agerageje guha abantu rugenda mu ncirire kuri konte, kandi ubwa mbere atahora yaba, ariko kubera haci ingorane kanaka agaca bagira abagenzi akumva yuko yo yabaha kugira ngo basabura nyene babikora nk'ikiraka. Ni ukuvuga rero ico ni ikibazo kinini cyane ku kintu cyo kwikunda, kuko bituma wa muntu yari guteza imbere abandi ashaka kwiteza imbere wenyine. Ico rero kiratuma tudatera imbere, kuko hariho abantu benshi babikokora bagatanga imfashanyo ku banyeshuri biga bo mu miryango, akamwigisha, ariko hageze yuko aheza ntiyumvire kumufasha kugira ngo agire umutahe akore ivyiwe. Iyo ni ikibazo gikomeye cyane, kuko areka kumufasha hamwe hari hageze ko amufasha nyine, kuko umuntu wara muri iyi amafaranga ugasanga watanze nk'imiliyoni 10 kugira yige gushika muri kaminuza dufata, ariko hagera yuko umuha umutahe w'imiliyoni 5 ntuzimuhe, ukumva ahubwo womenga ivyo wakoze warahejeje, kandi nawe yarageze ahantu uwo muha umutahe kugira ngo akore abure azana na kwishura make hama umufashe. Ubundi mwase dufise ni jalousie, kuvuga ngo kugira ishari. Ishari ni kimwe kindi kitubuza gutera imbere, kuko mu Burundi numaze kubibona n'abindi bihugu byo muri Afrika, iyo umuntu ateye imbere abantu benshi bagerageza kumugwanya kugira ngo ntashike ku ntumbero yiwe. Muramaze kubibona kenshi, iyo umuntu amaze gutunga baravuga ngo nta muntu atunga mu kurusha leta. Iyo umuntu amaze kugira amamiliyardi 6 mu Burundi, twarabonye ko nayarenga acagira ingorane, ngira ngo muribuka kera ingene umuntu yitwa Giswaswa yari umukuru w'igisagara ca Bujumbura, bavuze yuko yagize umunsi mukuru wo gufeta amamiliyardi 6, mugabo nta minsi yaheze batamushitse mu gasho. Hari n'undi ntavuze ari mu gasho, nawe bivugwa yuko yeretse abantu yuko afise amafaranga menshi. Ni nubwo abo bose baba bafise ibindi bazwa n'ubutungane, ariko ahanini ishari n'iryo tubona rije imbere. Hariho n'abandi rero benshi, reka nirinde kuvuga muri ivyo vya politike. Mwabibonye naho umwana wo kwa naka aronka bourse,
ugasanga abo mufashije kugira agende bavuga bati ahubwo yobura ingene agenda, ugasanga n'ahantu boja gusaba ideni bakagerageza ingene umwana we atagenda hanze kwiga, ingene umwana we adashobora gutera imbere. Ishari rero ni ikintu kibi cyane, ni kuko ni naryo riza kuvamwo vya bindi vyo kuhiganwa, umwe ashaka kwikwegerako undi ashaka kwikwegerako. Rero muri abo bose batatu rero nababwiye, haba ishari, haba ukwikunda, haba no kuba umuntu atamenya, tworaba ingene twokora kugira ngo ivyo bintu tubirengere. Umuntu wese akore yumvira mugenzi we, ahubwo ukore ushaka yuko n'abandi batera imbere, niho nawe uheze ugatera imbere. Kuko nibatangura kugira ishari, inzigo, igono n'ibindi bijanye n'ivyo, bituma udatera imbere, kuko ivyumviro uba ufise biba ivyumviro bibi, nkuko nabibabwiye muri ya video iheruka. Kugira ivyumviro bibi bituma abantu rero badashobora gushira hamwe. Rero bagenzi banje ndashimiye nawe ugiye guhinduka, ugiye kwikuramwo ishari, wowe ugiye kwikuramwo ubwibone, wowe ugomba kurondera ubumenyi, wowe ugomba nawe kumva ko iterambere rikuraba, ntabwo riraba abandi, riraba wewe. Wowe nibatera imbere igihugu kizoba giteye imbere, jewe ninatera imbere igihugu kizoba giteye imbere, ariko ninatera imbere mu kuri, ariko nawe niwatera imbere mu kuri. Ariko kandi nitwashira hamwe ingufu tuzoshobora kubaka Afrika twifuza, tuzoshobora kubaka Afrika n'abazungu nabo bashaka kuza gusaba ubwenegihugu muri Afrika. Kubera iki? Twese twavutse twambaye ubusa, nta muntu n'umwe rero yapfukanye amafaranga, nta n'umwe yapfukanye ubwo bumenyi muvuga. Twese twavutse twigishwa kuvuga nk'abandi, kandi umuntu aba bivanye n'ahari ashobora gutera imbere bivanye n'ivyumviro vyiwe bimurimo ako kanya. Rero bagenzi, inshuti, mubandanye mu sharing ino video, mubihanahana, mwongera mu komanta cyane kugira ngo muduhe amasije ibindi twovuganako, muvuga no kuri ibi banabashikirije. Murakoze cyane. Yari Jerome Kazabukeye, naho ubutaha. Murakoze.